hariho n'abandi bantu bafise impano b'ingozi nta musi numwe arabegera avuga ati je ndashaka ndabaduze kuko je urabona deja JOHAKIM akorera ni Bujumbura niho mu muzi mwegwe umva mwamumenye kera kubera aje kwigira umusazi ni Bujumbura nukuvuga rero filime ingozi zirakogwa si Burundi Media TV yonyene hari si JOHAKIM Simifa hari hariho n'andi ma TV meshi mugabo nta muntu ubwa ko yazamuwe na JOHAKIM. Oh yes, bonjour et bon après-midi à vous tous, it's your boy Sten presenter or kitaka umwite presenter Sten aka Update Man all the way from Sten TV. Worldwide mwese mudukunda mwese mudukurikirana icyambere na mbere no basaba no kumaza gukora abone kuri no chaîne yacu ya Sten TV worldwide. Aho no munsi aho tugeze twahora Bujumbura muguno munsi turi aho bita Ingozi Burundi Media TV twashoboye guhura na CEO wa televiziyo iri kirakora neza cyane ikorera mu gisagara ca Ngozi niho turi kumwe no mwanya mushobore kutuguma hagufi utarakora subscribe na kugiye kari kuyikora gikuru no gukora partage kugira n'ujya mugenzi wawe ashobore gushikirwa kakumeze neza na fresh tu DJ Velax bana nije kwera wumva welcome in Bujumbura kaka tupige chisa sasa kidogo afu mambo yaendelee kunani Bujumbura wahabonye gute kaka bana harashushe nico kintu ca mbere tu nico kintu ca mbere bana bushuhe wabonye Bujumbura n'Ingozi ego kabisa niyo difference des autres provinces welcome mu gisagara ca Bujumbura ryo bari irigira nka kangahe woba winjiye muri kino gisagara kuvuvuka ambaho bivanye n'ibikorwa mbafise keshi ndahaza kuko naho ndi CEO ariko ndanakina na filme kuko urumva bari impano indimo umva rero nshaka kwagura akarere ndashobora kuvuga ati Bujumbura ndafiseho collabo nini nzoza ndayikore tu. Right now uno mwanya uvuga ko wagiye Bujumbura uzanywe niyihe intention niyihe vision yashoboye kugukura Ingozi kakuzana Bujumbura na cyane cyane yaho twabonye wamenguzananye na timu yose ya Burundi Media TV turifuza kumenya ikintu cyo bacara bakuri Ingozi kikabashikana Bujumbura bo ni vya bindi nako ndavuga no kwagura akarere nk'ubu deja murumva ko dukora inferieur de pays nk'ubu rero ko dukora hariya mu Ingozi mugwe muri ni Bujumbura ntimushaka kutumenya tutaje kubiyereka kuko ndazo nturagira Ingozi nguje kutuvumbura muga nkuje na jino ucubumva abantu bakorera Ingozi reka ndabarondere sivyo kujya dukorana mugabo jeni yaranje ndatora gatike ndazi no kujya nagura ibikorwa niyo mpamvu wamenye ndabizi ntari bwambone twaje mu ivyo bintu byo kwagura ibikorwa byacu baje mu bintu byo kwagura ibikorwa byabo hano Bujumbura mubwiye ko hamara ikiringo kingana gute muri ico kiringo mugiye kuhamara muzoba muri ko murakora ibiki murafise intention yo kuvuga ati reka dukora igikorwa tugikorera hano Bujumbura canke hari haba star muba muvuga ati turashaka nabo korabo mu byo byatuzanye ngahe Bujumbura cyo bakiri mu ico kintu canke ivyo bavyifashe gute abanyabujumbura twe ntabo dushaka ko dukorana korabo ahubwo nibo badukeneye nibo badukeneye mu gihe badukeneye bazodusanga hariya ego twebwe no kuvuga yuko nk'ubu turi hariya mukamara kubona ibyo dukora mugwe nyine muratonda ati ngo dukorane ni Bujumbura kuba twazananye na team hari ibikorwa runaka twaje kwegereza abafana amfe duce tugira ko n'igikorwa abanyabujumbura mwe ntimubakeneye ahubwo nibo babakeneye bivanye n'ibyo dukora bobo ntavyo bakora mwe ushobora gukenera ni magiriranire yes ibintu bibandanya kumera neza Burundi Media TV ni urubuga rwashinzwe kugira rufashika abarundi kugira rufashiki abanyengozi kuyihe intention Burundi Media TV ukuntu ikora ama showbiz filme ibintu bya entertainment gucya ama interview nibiki kugira tugerageze dusatire za mpano mwebwe muri Bujumbura mudashobora gushikira nk'ubu je nimba nkorera Ingozi n'uwi muyinga nzomusanga kuko nta TV online y'Ibujumbura y'imuyinga ndabona mugaje nitora mvuye Ingozi nkigumira mu izo ntara zo hagati ndazi mwebwe muzogirisha igishika cyo kumenya kubera nkorera hagati mu ntara mugamwe ndazi ngahe Bujumbura barandiri promoter murazinanye mugaje ntwaye tuzinanye umva tuzomenyana tu mugabo tubanze dukorera hari hagati mu gihugu
urumva intention ya Burundi Media TV no kugerageza kumenyekanisha ziriya mpano udashobora gushikira kugira nazo zishobore kuja ku mugaragaro abantu bazimenye. Ego niyo ntumbero muri make. Ibikorwa byinshi na cyane cyane bica kuri yo Burundi Media TV naragerageje kubona hariho filme shasha novuga kiri kirakora ibintu yanguyeho cyane nakubwiye ko yandaje saa 8 z'ijoro ariyo filme ndiko ndaraba igice gishasha cyashoboye gusohoka icyambere na mbere maza kugusaba uri kurakurikirana runo rubuga rwacu rwa Sten TV worldwide nk'umufana w'umutima ndazi ko muri benshi mudukunda muri mu bihugu bigiye bitandukanye cyo no gusaba icyambere na mbere manzu simbire kuri Burundi Media TV hama ukore subscribe ibisigaye navyo ukurikirani iyo filme yabo yitwa Silver Queen. Filme yitwa Silver Queen uraza kubona byinshi impanuro na cyane cyane nizo zuzuye muri iyo filme hama mushobore kuyibrandinga abantu twerekana icyo dushigikira iby'iwacu kandi tunabikunda. Ni filme ikoze neza, ni filme yanditse neza, cyubwo nje narayikunze nawe nyimbo nkunda icyo nkundutegereza kugikunda. Gerageza usimbire kuri urwo rubuga hama ushobore gusapotinga bano bantu bacu. Burundi Media TV wavuze kikora ibintu bigiye bitandukanye. Silver Queen yoba ryaje gute, yobije kuri ihe intention, yobije kumaririka abarundi? Bo naho wavuze Silver Queen hariko n'izindi zitandukanye ariko za Birman gusumbya n'izindi wewe rero merci sana gusa hariko n'izindi z'urugendo rw'ubuzima nazo nurashaka kuziraba zikagira ico zigufashije. Hama iyo Silver Queen yaje ku ntumbero yo kujya dufasha abademo mu muji ndazi mashaka kubaza none Silver Queen yari yibujumbura icyo zina ntiribereye Ngozi. Ngozi nta Silver Queen zihari mugabo ntidukora kugira twe twigisha bingozi gusa uw'Ingozi azoyiraba arabe impanuro zirimwo n'uwini bujumbura yirabe arabe impanuro zirimo kuko Silver Queen iryo zina ranateye n'isoni muri kuri benshi. Ntashobora kuraba filme yitwa Silver Queen ashivuga ibintu ntivyejejwe. Nje nkibonye urazi ko yankanze naciye kuko nari kumwe na mama uwo munsi naciye manza ndakwisha gato yumvuga ati iki kintu ndakirabire mu bwiherero isigaye nze kubimenya mu nyuma mugamaze kugira iyo filme yaragize ikinyigisha iragira ivy'inyeretse ariko hari ahantu hamwe ntashoboye gutahurikirwa mu gice cya kabiri aho urya mwigeme hari umwigeme yavurugana sana hari bose ni batatu mugabo bose bari bavurugana. Ujya wa mbere yitwa ndega hariho Anje Anje ujya yatutse myambari mama nde mama Anje mama Nadia mama Nadia hari mama yaraje kumpanura mama yaraje bari kumwe na mama wiyiwe ujya yitwa Anje ujya mukobwa yitwa Anje ujya ni Silver Queen yanje yarafise intunze yarayambaye yarafise ibisuku okay ujya ni Anje rero hari ukuntu bashoboye gukina n'ujya wundi mukobwa yatwaye inda muri iryo filme bo aho gatoya ujya mukobwa yatwaye inda bakinanye bigana bari bigana gusa ujya yatwaye inda yari umuntu afise discipline niko novuga afise discipline bamuhanura kugira ngo abe mwiza kugira agire nte by'abasireye Queen. Ariko icyantangaje ni kubera kujya wundi nawo ujya mu Silver Queen nyene yiyemera iryo Silver Queen yiyemera yo yatangorane nimwe twigeze tubona ishobora kugira mu nkino zose bariko barakina. Rega abasireye Queen mani baba bafise ibanga ryabo bibitseko ujyaje no wayikurikirana uzobona n'irindi banga babinyegeje kuko director navuga ayandika wewe arazi intumbero yo kuntu filme izotumbera deja nkubo warabizi nibirimo byose nuko na consequence bizobagarukanira bajya bandi gusa ntiyo itayibabwira muri party to urumva ni sizo izo bifise ibice bingi ntavyo no menya hano bandababeshe mwebwe gusa mu bandaye muyikurikirana to. Ego dufise ibibazo byinshi byo kukubaza turipfuza kumenya imbere yuko utanguza Burundi Media TV ikintu wiyumvira cyangwa ikintu wibaza umaze kuyitanguza iyo Burundi Media TV ukaje usangana ikintu kigoye cyane ni ikintu utanabona yuko haye ushika ko muri no minsi cyo bari nk'iki. Bo jewe mu bisanze nje natangwe nkina film gusa nkaba numva gusa ndabikunda tu aba badani aba Yasoni bagasore nkaba bakanshusha cyane nkumva umenga nomera nkabo gusa nakina film hari izo nakinye n'ubu kugera kuri YouTube yafuse mugugiye kuri Facebook uzisangako bibaye nuko nagiye nkwana n'ama TV amwe akiri hasi ugasanga yabayemo akavuyo agasambuka ugasanga bayivye Jonas Panyene nk'ibintu nk'ibyo gusa ndavuga ati jewe ngomba nshinga ikintu kitazigira kivaho kuko naragenda akora ama interview hamwe bazifuta
no kwibaza ko ari nko kuzifuta kuko nashobora gukora interview nk'ahantu hatatu hatandukanye nkabura nimwe isohoka aho kantu kakanja ndazi hariho benshi baza kubona iyi interview banyihangane se ndabadomye kagatoke mugabo byarambabaje ca bituma nshinga Burundi Media TV kugira basi je naho ntazogaragara hazagira impano nzoba nazamuye kuva hasi azavuga ati je vraiment nazamukiye ngaha abantu respect ndagenda nkasatira abahanzi abaririmbyi n'abakinyi ba filme ndaza bayikurikirana marabona ko hariko ama interview turagenda tukagerageza kugira twazamure ko je warase kunzamura ndi hasi reka basingerageze nzamura abandi bashobore kuduga gukora ikiganiro kagifuta ego birashobora gutumwa na consequences zigiye zitandukanye gasanga nk'ubu turiko turakora ikiganiro amajwi turayabuze cyo nico kintu cyambere aba promoter canke aba youtubere dukunda guhura nacyo ugakora ikiganiro amajwi agatakara marakazi ukudashaka ugasanga ama image ko yashatse si kwaje kacu usanga biri muri bimwe bituma ibiganiro bishobora gufutwa ariko sinzi nawe ko byo bimaze kugushikira ikiganiro cy'umuntu kagifuta bivanye n'ingorane kana Mbo ibyo birakunda gushika ndabitahura mugabo hari ikintu nkunda kuvuga ati vouloir c'est pouvoir nimba wankoresheje ikiganiro bikurimwo uragikurikirana ndabizi urakiraba neza ukavuga ati jewe ngomba mve ngaha ndavye ko kivuga amashusho ari fresh kuko ni support ngomba mpe uwo muntu ndimo ndagikoresha mugabo utabikurikiranye duhejeje ugaca wana na kamera kigira uzobibona ushitse muhira je nanje neme ndafata itike kandi urane kwitike zimvye inzi ningo ine Bujumbura bya bindi byaranse ntiwahese ubimbwira mugabo nk'ubiravye tukiri kuri tele uvuga ibintu byapfuye reka tuze tubisubire mwejo mugabo uciye wanura wigira ntavyo ba witayeho ejo uzobibona nagaze ingozi ngo garuka dusubiremo mbo ntibabigikunze jewe rero ndi yaranja nkakora amasaha ya kare nkabanza nka testinga nkara ko ari fresh hama nkaca ngira ko tu harabavuze babonye njya filme yanyu Slay Queen bavuga ate bana ngozi kweri baragafata akakantu bari bagise iri zina baritoye bivanye na n'ungene baba babona abakobwa b'ingozi basanzwe bitwara cyo kintu ushobora kukivuga kwiga mbo saba ingozi gusa ndabisubiyemo saba abakobwa b'ingozi gusa hari basi ingozi hashobora kwa harimo abademu 10 babiri bakaba babikora kwasi ndabadobye ku rutoke kandi niyo filme twakiniye abanyengozi uko banashima uzobonamo nabandi atabanyengozi uko nzokwitiza ngahe Bujumbura yaramaze kuyibona akabona n'ukuntu imeze ata bintu birimo ahubwo harimo impanuro azoza yimfasha sivyo hama twigwe ntitwayikoreye abanyengozi ndazi n'abanyabujumbura ahubwo uravye muri studio ya YouTube hariya urashobora gusanga yarabwe n'abanyabujumbura beshi gusumbya abanyengozi uko Bujumbura niho habasireye Queen yego harabavuga babonye ba Gashuhe bakabona ba KERCY bagaca babona nabajya bigeme bangahe bajya batatu bavuga ati ngozi turamanitse amaboko aha ubwo gashuhe nzomushiramo no muzoca muvyemera gusa rero kubera bajye basanze bakorera filme ini Bujumbura mu bisanzwe zina ry'ingozi nyene nzogerageza nshiremo nabandi bini Bujumbura kugira mubone ko atari ivy'ingozi gusa kandi nasizemo nawo mutamenyere kugira mubigire kuko bajye ba KERCY ba Gashuhe ndabashizemo wocu umenga ndimo ndabereka yuko basanzwe basereye Queen bakavyagitinga nko kwa nyavye reka nshiremwe arayo abadasanzwe bamenyereye kugira abagerageza bigishe kuko bajya ba KERCY nta nyigisho bashiramo mbega hari iyi ngozi bo bavuga ko ivyo bintu ba KERCY ba Adonete ni KERCY ba Gashuhe ico kintu cy'ubusire Queen bo bakibavuga ko canke cy'ubushuracuzi bo bakibavuga sha umujura avuga mutamu umujura avuga nje ndabizi ko na Fanira Vine yisoneye ngaha baramuvuga ko ibintu byinshi umuntu atakwirwa aravuga sivyo umuntu w'umusitari batigeza kuvuga KERCY nimba unyumva nawe Gashuhe sinoza kukurenganya ngo uri Slay Queen canke uri ninja sindavyitaho gusa uri mu kazi kandi bikora fresh ukora afise aba followers biwawe no kugerageza ugakora ca kintu gituma abantu bagukurikirana ubikora neza kubera ufise abagukurikirana sivyo sinoca mwango muri Slay Queen cyangwa isinzi oya ivyo ntavyonzi na Fanira Vine baramvuga ko ibintu kandi nimba ari umumama nimba ari nkumi ivyo ntavyonzi yego bategeza iyo badoze ruguru bajya bigeme biba bimeze gute bajya turabona nk'abatere ba film mbwa nkajeyo ko twadusanze tuzinanye nta birenze mugabo hari igihe hashobora guca mu ikarice bakagenda bipfutse kugira ntibabone
izina baramaze kuryubaka ego Johakim nawe nyene novuga ko ari umwe mu bo musanzwe muva mu ntari imwe ya Ngozi bariko baragerageza gukora cyane kandi bakora neza kandi bamaze gushika bamaze gutera intambwe muba muri ko murakorana nawe gute yo bariko arabafasha gute muba muri ko murafashanya gute kugira nawe mushobore gutera imbere kurusha bo jewe Johakim ujya n'umugenzi ikintu nagomba ndamuvuge ko vraiment twebwe hano mu Burundi kiretse no kuvuga Ingozi mu Burundi turacankana nta bintu byo gukorera hamwe bihari Johakim avuka Ingozi hariho n'abandi bantu bafise impano b'Ingozi nta musi numwe arabegera avuga ati je ndashaka ndabaduze kuko je urabona deja Johakim akorera ni Bujumbura niho mu muzi mwebwe umva mwamumenye kera kwera aje kugira umusazi ni Bujumbura no kuvuga rero filme Ingozi zirakogwa si Burundi Media TV yonyene ihari si Johakim Simifa hari hariho n'andi ma TV meshi mugabo nta muntu ubwa ko yazamuwe na Johakim oya Johakim kubera iki yumvira yo katoduza b'Ingozi bagakorana basi akavuga ati ngomba mfate filme ijemwe abo mu INKINZO TV ijemwe abo mu Nkingi TV abo ijemwe abo muri Burundi Media TV ijemwe nabo muri Sky Joel TV harama TV ntorondora hariya meshi mugabe ico kintu Johakim turakimwidogera kandi ntitumwidoga ngo nuko yageze twene ko tumuturakora ukwacu hazogerege nawe twifuze tu ego kwa agara kubera afise icyo yoba turushije ikintu nyamukuru wumva wowe ushobora kumusaba cyangwa ushobora kumusikiriza kuko murashobora kuba mumunzi atabamenya kuko usanga kurikirana byinshi kandi cyane cyane araba imbere kugira nawe akora ibintu bizoshika kure numva usanga ari kararaba nk'akarorero izo filme zaba Fanila Vine zaba Abeyi izo filme z'abanyarwanda kugira nawe araba ubundi bumenyi bushasha ugasanga mwebwe ntari karabitaho bivanye nuko mudashobora kumwegera ngo mumubwire ibibazo namwe musanzwe mufise icyo cyo muba mwaragikoze muramwegera abankira mwamwegeye muramutura icyimviro cyane ikibazo gihari umuntu w'umustar kumuvugisha abigoye novuga ko ari umustar niko gateka ndamuhaye mbo umuntu ashobora kumufona nta kwitaba wamwandikira SMS umukeneye nko mu isomero kamwandikira nko nkarendi akazokwishaka kuyindi rendi kurikira none uwo muntu wo mutura ikiyumviro cawe gute nturi mu bwenkeneye tubonane tuganira kuko deje urumva na gahunda zose bamaze kuzihinda go gapanga ibindi mu gihe umuntu akuzi mu quartier munazinanye basa kabona n'ifoto yawe uvuga ati umuntu je ndamunza ahantu cyaka araba Burundi Media TV aho ati sha uwo muntu kuri profile yo ko ari kuntu kari kwikiniki reka tuvugane basi sivyo mu gihe rero je nshobora kumwandikira ntanyisho cyangwa azonyisha yaheze ukwezi no murondera kwiki reka nkuru kwanje tu basi tuzomenyekanira nimba ari kugwego rw'igihugu I don't know ngiye mu mahiganwa muri za Afrima ngiye guserukira igihugu niho muzoca musubira guhuri ifilme y'u Burundi uko yarerejo ni kuri kurayibona ubu niyahe mpinduka kubona iri muri filme y'u Burundi bo je filme y'u Burundi ubu ndimo ndabona umenga irimira duga cyane kuko je ndavye filme zatanguye zikundwa kunyarwanda kabisa ndazi n'umunyabujumbura aho ngaha yaravye filme y'Nyarwanda uwo mubazi ntare y'ingore deja wacaye kubyatimiza ukuntu amarira y'urukundo izo zo zamamaye kera sivyo mugabo ubugiye mu Rwanda ukabaza ati iseri yitwa umupfakazi urayiza aho gatiye ne Fanila Vine filme yitwa Injyaje canke iki niki ukamubaza filme yose y'indundi ikinirwa mwaba ba Aberi bantuze abadani baca bayumva deja utararirwa bavuga byinshi je ndabona rako timo turamera nk'abafatisha ahubwo ikintu kitugoye ni kimwe ururimi ego tukoresha ikirundi gusa kandi navyo ni vyiza mugabo mu gihe tudafata filme ngo tuyihe script basi tuyishire kwa amajambo ari mu rundi rurimi kujya ku buryo n'uri mu bihugu byo hanze zo iraba kumva amajambo ntayumva mugabo arimo arabone ikuntu yanditse nubundi nta gwego tuzatimo tatera ego twashoboye kuyaga byinshi twashoboye kuganira byinshi ikintu hoba wibaza ko twoba twibagiye cari kirinkenegwa gushirwa muri kino kiganiro cyo bari nkikiye kugira ababiko badukurikira bashobore kucyumva boje nk'ikintu babibagiye nukumbaza filme zacu aho dushaka kuzigeza ego ngire ko niyishura je filme ziwacu Ingozi ntizikinwa n'abanyengozi gusa mu bisanzwe filme zo ngahe Bujumbura munzi nukuri naho baza Sami muri Rukundo TV harimo abanyengozi nka 10
ukabaza amatimu y'Ubujumbura kina film benshi n'abanyengozi rero twebwe dukunda ibintu biri hejuru cyane mwarifatiye filme nduye niko novuga mugabo benshi baza kuzikinira ino ngo niho harimo advantage none ko iki tutabanza kuza kuzikinira hari y'ingozi wacu no erega sukuvuga ngo tukina duce duhembwa n'umuririmbyi waho ntaririmba kujyaca hembwa ahubwo araririmba kugira aze amenyekane hejuru kuri RTNB muga filme je nimo ndayikorera ingozi RTNB niyashaka izozi nsange hari ingendere vraiment ivyo ndabisaba mugabo mu gihe abakinyi ba filme barimo baragaragara ino bavuga ngo turabanyengozi tutanabazi tukabamenya none wowe uri umunyengozi yego no kukinira Bujumbura hari ingozi nta filme zahari no kinama kandi watanguriye ni Bujumbura aho guhera hasi nyene yiza kurishera ku nama muri make ugahera hari hasi bakakumenya je nivyo nimo ndakora ku buryo bw'uko hasi ninaza gukinira ino bazavuga ati mwe mwavuye kure turabazi ngozi ikintu ushobora gusaba leta ikintu ushobora gusaba abakunzi ba filme niki imbere yuko turangiza kino kiganiro bo jewe n'ukuri ndabasaba support nka leta canke RTNB canke ikindi kinyamakuru gifise ikintu gishobora kudufasha nibadusange mu ntara kuko aha nimo ndavugira ngozi no munsi Muyinga irafise izindi mpano Kayanza hehe guca mu zo ntara zo hasi nabone barafise izindi mpano babuza aho bazidugiriza kandi naje urumva ndacakorera hasi nta buryo mfise bwo kuza kubasirikira bose ngo ndabarondere aho ngeza nzokora tu hama ntegereza ndacasaba ubufasha kabisa mumfashe mutwegere nimbare bikoresho bamuzoramvuga ati zikamera mufise twigwe nta kamera dufise muri market turakota sivyo abazobona dukeneye ibikoresho kabisa bazoze badufate mu mugongo batuduze tugerageze kuduza igihugu muri make ko niteka ry'igihugu tumo turakorera nta mafaranga tumo turakorera nicyo kintu ndakunda kukivuga ivyinshi vyavuzwe ivyinshi vyasabwe bumvise ico twama dusaba twese nukudufata mu mugongo haba mu nzego zigiye zitandukanye muba murimwo mukadushigikira kuko turabana b'igihugu turabiwanyu turabana banyu dushigikire ico tudashoboye mudufashe ico dukora nka mistake mudukosore hama ibintu bibandanye gufata inzira ico no kumenyesha cyambere na mbere simbira ku rubuga rwa Burundi Media TV ndibazora yibona iyo logo yambaye uwo mupira yambaye Burundi Media TV mukore subscribe hama ibintu bibandanye kumera neza ejo ndashaka kubona dusubira gukora ikiganiro azana imodoka yiwe ejo ndashaka kubona dukora ikiganiro akandihira déplacement nyimba ntazo mfise imodoka yiwanje akandihira déplacement basi tugakora ikiganiro ngaha amubona hari tuno dusoda hari n'utuntu pembeni turi akompanye turabakunda cyane ni Sten presenter kuri micro no mwari kumwe ariko arabagezaho kino kiganiro kora subscribe kuri n'urubuga rwacu hama ejo canke hirya yejo mubone ibizogenda bikwirikirana ciao till the next time.